Inyuma yuko kuri wa gatandatu igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023 wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 gushika mwaka w'ibihumbi 2020 atangarije ko natogwa mu matora azoba mu kwezi kwa 11 uwatowe akinjira muri presidanse mu mwaka uza 2024 bizosaba amasaha 28 gusa ngo intambara ihangayikishije ibihugu bibiri hagati y'Uburusiya na Ukraine izoce ihagarara kuyu wa gatanu igerekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 yongeye gushimangira ko iyo aza kuba ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika mwaka wa 2020 intambara ihangayikishije Uburusiya na Ukraine itari kumera uko iri uno munsi, ndetse ngo ntiyari no kubaho namba. Ese yari kugenza gute kugira ngo bino abishikeko? Perezida Xi Jinping yarasanzwe ari umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, yatorewe manda ya gatatu akezwa na perezida Vladimir Putin asanzwe arongoye igihugu cy'Uburusiya. Kubera iki ibindi bihugu by'uburengera zuba canke ivya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitashimye kumukeza? N'ayo makuru turaza kuyaca hirya no hino muri kino kiganiro. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco wa mbere nawe yemeye yuko intambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine atari Uburusiya bifisemo inyungu gusa, ahubwo harimo ibindi bihugu bifisemo inyungu naho zitaboneka, ndetse anateganya no kuzobonana na perezida Vladimir Putin mu mezi aza. N'aya makuru turaza kuyaca hirya no hino, ariko kandi ibigwanisho biracabandanya kurungikirwa Kiev kugira ngo ibandanye kwihagararaho ku butero vy'Uburusiya. Kuyu wa gatanu nyene igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 General Igor Konashenko asanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya yatanze raporo y'ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine mu masaha 28 yari amaze guhera, aho yemeza yuko ibisasu bishika 83 byarashwe mu Burusiya ahantu muri Ukraine ahantu 127 bigira ingaruka zitandukanye. Aya makuru n'ayandi nayo tugufitiye, ndagusaba rero subscribe nimba utarabikora, ndetse liking video yacu kugira ngo uzoze uraronka amakuru ku gihe. Tugarutse kuri kino gikorwa cacu, aho tuza gushimikira cyane ku kiganiro perezida Donald Trump yashimikiye ko avuga ku ngwano y'Uburusiya na Ukraine. Ikabanza ndakuramutse rero. Donald Trump yemeza ko iyo yari kumvikana n'Uburusiya bugafata igice kimwe ca Ukraine hatabanje guseswa amaraso imbere yuko Uburusiya butera Ukraine, hako hapfa inzirakarengane. Yagize ati, iyo nza kuba ndi perezida kijya gihe ndi muri White House, ntabwo Putin yari gutera Ukraine, ntivyari kuba namba, ahubwo twari kurondera ukundi twari kuvyiga. Yabivugiye mu kiganiro ciswe Sin Hannity Radio Show. Yongeye gushimangira ko buri munsi iyo hatwara umudemokrate ateza ibibazo bigatuma Uburusiya bufata ibice n'ibindi. Yagize ati, ntimwibagire igihe Bush yatwara batoye agace gatoyi ka Georgia, igihe ca Obama batwaye Crimea, ubu mu gihe ca Biden bariko bigarurira buri kimwe baja buri hamwe. None kuri Trump hoho batwaye iki? Nta na kimwe namba. Ni perezida wa mbere mu gihe kirekire na perezida Putin arabizi iryo kosa ntajyo yari gukora ryo gutera Ukraine. Yongeye ko nibiba ivyo kuganira muri nyagihe Uburusiya
aho gutera Ukraine byari gukogwa. Nibyaba ngombwa ko twicara tukayaga byari gukogwa. Murazi neza hariya hari ubuce buvuga ikirusiya, niyo mpamvu ibiganiro byari ngombwa. Ubu Ukraine iriko irumvishwa umutsi kubera kutabwirwa. Raba ubu abantu benshi bariko bapfa, benshi kurusha abavugwa, ndetse hari hakenewe koko icyari gukogwa. Ubutegetsi bwa perezida Donald Trump hari byinshi byagiye bikorwa nk'amasezerano y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse perezida Donald Trump niwe yabaye perezida wa mbere ahuye na perezida wa Korea ya ruguru hari mu mwaka wa 2018 aho yahura na Kim Jong Un. Aya majambo ya Trump asanzwe ari umurepublikani, rero aje ashimangira uburyo aba republikani badashaka namba intambara, nk'uko umuvugizi w'aba republikani mu nama nkenguzamateka Kevin McCarthy sibije urugendo yari yateguriwe na Kiev, aho vyatekanwa yuko azobonana na Zelensky, ndetse icyari kwigwa ko akaba ari inzira yuko Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha ibigwanisho Kiev kugira ngo ibandanye guhangana. McCarthy yemeje ko azobandanya agiranira ubugenzi n'izindi nshuti za Amerika, ariko ko atifuza gusohora sheke n'imwe ku cipfuzo ca Kiev, canke mu gusohora sheke n'imwe ku cipfuzo c'ibintu bidafise akamaro. Twibutse rero yuko mu 2016 perezida Trump yarafise devise yaho yagira ati "Let's make America great again." Iyi ikaba ari politiki itafasha cyane kuraba ibihugu byo mu burengera zuba canke ibihugu bindi atari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare ca Ukraine kigizwe n'abaparakomando cemeza ko cahagaritse ibitero vy'umutwe wa Wagner Group, ibitero byashaka gufata inzira ihuza igisagara ca Kuzibira na Bakhmut mu burengero. Aha ni ku metero amajana gusa ababashije kwigarurira nk'uko bivugwa n'igisirikare ca Ukraine. Iyi nzira ni ingirakamaro kuko ariyo isanzwe ihuza igisagara ca Kuzibira na Bakhmut, akaba ariyo nzira ikoreshwa mu gucishwamwo ibifungurwa ndetse n'ibigwanisho, nk'uko bishikirizwa n'umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ariwe Andrei Yermak. Abasirikare rero ngo ntibazotererana namba umuji wa Bakhmut nk'uko benshi babandanye babivuga. Ngo twibukanye yuko umutwe wa Wagner bamaze kugenzura igice cy'ubuseruko, naho igice cy'uburengero mu gisagara ca Bakhmut kikaba kigenzurwa n'abasirikare ba Ukraine. Kugeza ubu rero Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biracicarira ngo birabe ko amasezerano ya New Start yo kongera gusubizwa ho, aho nk'uko bivugwa na perezida na depite arongoye ibibazo by'imigenderanire w'Uburusiya, aho yabitangarije ikinyamakuru RIA Novosti Sergei Ryabkov. Aya masezerano yahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya yakuweho na perezida w'Uburusiya perezida Putin, aho yari yasinwe mu 2010 ajejwe kugenzura ibigwanisho buri gihugu gitunze ndetse no kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda. Naho Papa Francisco wa mbere umwungere wa Eklezia Katolika yemeza ko hari ibihugu atari Uburusiya gusa bifise inyungu z'umurengera mu ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Yabivugiye kuri wa gatanu mu kiganiro cyiswe La Repubblica, la Stampa e Corriere della Sera. Ati iyi ntambara si Uburusiya bukuramo inyungu, ahubwo hari abandi bava ahandi barondera gukuramo inyungu. Yateguye guhura na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nk'uko radio Italian Swiss Television yabitangaje.
interview yuzuye ikaba izoshigwa ahagaragara kuyu w'Imana. Uburusiya bwemeje ko bwafatiye ibihano abanyamakuru 144 bava muri Estonia, Lithuania ndetse na Latvia kubera batangaza amakuru atandukanye kubona avuga nabi ku gisirikare cy'Uburusiya. Naho ikinyamakuru TASS kivuga yuko Lieutenant General Igor Konashenkov asanzwe umuvugizi wa Minisiteri yo kwivuna abansi y'Uburusiya yemeza ko mu masaha 28 yo kuva ku itariki 9 gushika ku itariki 10 Uburusiya bwateye ibibanza bishika 127 aho bwanyanyagijeyo za misile 83. Ikupianske abasirikare 40 b'abanya-Ukraine n'imiduga 2 ya gisirikare yasambuwe, naho Krasny Liman abasirikare 120 n'ivyo bitwaza mu kuyunguruza n'ibikoresho vya gisirikare nka D-50 Autiza US made M777 artillery system vyasambaguwe. Naho i Donetsk abasirikare 120 basezeye isi ba Ukraine ndetse n'ibikoresho vya gisirikare biraraswa, harimo utumoto twa gisirikare ndetse n'ibigwanisho D-20 na D-50 Autiza na Gvardika. N'igihugu ca Slovakia cemeye kurungika indege za gisirikare za MiG-29 kugira ngo babandanye bafasha Ukraine guhangana n'Uburusiya. Subscribe, share, like, comment, turi kumwe.